abitavye Imana n'abantu bagera ku 13 abakomeretse ni 57 benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi bavuga ngo ni bitero bivuye hanze aho hanze sinza hariho none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandanye hari umuntu atera amasaha make agaca zimangana uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise ingufu nke yaza uvuye hanze atera ntihabura uwo bafate canke bica byari bigwanisho bizimvye igugu uburyo bwinshi kandi murabona nivyo noneka yuko ari byinshi haba mu bene gihugu no mu gisirikare mugabo ibisubirira byo ntivyari byo vyonyene mu gihugu ni mu ikambi imwe amakambi nayo ni menshi igihugu ico gituma navuze nti abantu borema kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye sho kuba ari insinga zari shaje canke byandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa mu chute de tension canke kakaba silentansi tugasanga harabaye isanganya mugabo rero amasanganya nkaya yatangiye gushika tuca turaba nyine tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashikira abantu tujeje gukingira biratubabaza urwego rw'ukuvuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya byongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVO mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Tangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi kumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2026 guhera igihe cy'isaha imwe z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura wavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13 abakomeretse ni 57 harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera. Naho iryo sanganya ryashitse urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko byari bisanzwe biri. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya byongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho
kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Okay. Ikibazo ca mbere ndacishure. Mireille yabajije ati ko isanganya tuvuga ko ryavuye ku muyaga nkuba, ati none ishyirahamwe Regidezo ryoba rishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo vyo gushumbusha igisirikare, bwa mbere Regidezo ni ishyirahamwe rya leta, hama igisirikare naco ni ic'igihugu. Sinumva uworiha uwundi. Iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda, ivyo vyose ivyo vyononekaye bizosubirizwa. Iyo zova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri Regidezo, yavuye mu bindi. Aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoza kizoca kija kwitwarira Regidezo. Eka isanganya rishobora gushika, ntawe urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ivyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa Regidezo, kica kibazwa nyene kuronkoswa uwo muyaga nkuba. Rero bose niko ndavugira Regidezo, ko mvugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, mugabo ivyo rero vyose ntituzoja kwitwarira Regidezo kuko vyabaye inyuma ya konteri. Urumva ishobora kuba ari insinga zari zishaje canke vyandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa mu chute de tension canke kakaba silentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Rero aha sintunovuga ngo Regidezo tuzoca tuza kuyitwarira, namba na gato ni ishirahamwe rya leta, igisirikare c'igihugu. Ivyo vyose ni isanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, ritavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta vyo gutana ku mirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa vyabaye, kuko vyari ibigwanisho bizimvye uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyononekaye yuko ari vyinshi, haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Urumva rero twaca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini ni ukuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyononekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira vyovyo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu, nkuko twabivuze mu itangazo. Ivyo ni hamwe, ni mwikambi imwe, amakambi nayo ni menshi y'igihugu. Ico gituma navuze ni abantu borema kuko ahoye ni hamwe, hari amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru, bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni ibitero bivuye hanze. Aho hanze sinzi hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha uno munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise inguvu nke. Rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yaza uvuye hanze atera, ntihabura uwo bafata canke bica. Mwumva yuko ata ibintu byo kurundi ruhande rw'abateye nabahaye. Ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga ntaba barimo. Aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nkabije biriko biravuga, bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremeshe rero yuko atari vyo, nta bavuye hanze bateye namba. N'umuriro wadutse mu biko by'ibikoresho vya gisirikare, hanyuma bica biraturika. Kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe,
icyo bita départ na arrivée nta ibintu byo gusubizanya échange de coup de feu byari aho rero kubazi abafite utunosiyo dukeyi tw'ibijyanye na gisirikare baca bavyumva kandi n'igihe ndabibabwiye bace babitahura barona yuko vyari vy'ukuri abo bari ko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge mugabo aho tugiriye kajya kantu mwana nabonye yuko benshi babisamye neza baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka ati abasirikare banze kuja muri Kongo yuko ari bo barabigize uwo musirikare yoba yaragize ibyo kubera yanka kuja muri Kongo ntibari umusirikare wo mu Burundi mu nyigisho duha abasirikare bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato wowe niwe dushaka niwe twakira nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare uje barakubwira amabanga y'igihugu amabanga ujejwe nico uzokora ubitahuye urabikora wumvise utabishimye hariho umwanya baguha ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro kuko kuba umusirikare ni umuhamagaro usanzwe utari umuhamagaro w'iwawe uca uzinga ikoti ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu mvise barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubira iyo wahora rero uwo muntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki uwo si umusirikare wo mu Burundi donc hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'Abarundi umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo akabuye ka gisirikare c'umurundi ibi inye ntashobora kubigira abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi abasirikare b'Abarundi s'abacangero ndabisubiyemwo abasirikare b'Abarundi ni intwari baramize akabuye k'abagabo kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cyane ari babitumwako ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi muri Central Afrique babita papa Burundi so kubera bagiye kuba abapapa nukubera ibikorwa vy'abapapa bakora vyiza bakora nk'abikorera mu gihugu cyabo none bamaze kubahayagiza mu makungu Somalia siyo yari yororo na Central Afrique siyo yari yororo mugaba gengaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu kumubanyi none iyo ntambara iri Kongo umutekano uri Kongo kugarura niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha urumva ababinuza inkuru n'abatabizi vyiza bo vyorosha canke abagoma kubigira ngo bacemwo abasirikari imice babwire yo kuja kuri Kongo muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano ari amakosa kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia kubera ko atari amakosa kuja ahandi amakosa yoca bangaho umva ivyo n'ubutumwa mu bundi iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda ukikorera ivyo wawe rero iki abariko barakivuga n'abatazi gisirikare jere gisirikare ndakizi ndakimaze mu myaka 37 ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cyubatse jere ndakizi n'ingene cyubatse mvuga ivyonzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo uwundusha kukimenya azocaza tuvugane tuyage tugire deba uvere yansi inazoca nemera aho tihwe kibazo ca kabiri Alain amakambi yegereye abene igihugu iki ni kibazo kitoroshe
kandi uko kimeze amakamu ko yari ameze kera duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha je kambi yo mu Ngagara izi kambi za Batayopara za base habeye amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye je ninje mu 1989 gushika kwibarabara aya kuri international nungaha kuruzi muha nta muhana numwe wari uhari gushika kuri petit seminaire umuhana wa mbere yari petit seminaire mu Kanyosha mugabo murabona amakambi yari haje kuva kera ndetse tucikukira 62 mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye atamihana ihegereye muga kubera ibihe twagiye turacamwo hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere kugira ngo imiryango yabo ngo itekane bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere hanyuma bacabaza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi imihana ikifata n'amakambi aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse imihana iri kure gatoya mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa mazu nkaca nisho n'ubyaye buza ati none amakambi azokwimuka abise abubatse sinzi mu mategeko kimuka uwuje bwa mbere canke uwuje bwanyu wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbisu have wewe ucuhava canke havaho uwuje bwanyu ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo se vyigwa binini ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi baba bafise ikintu bagomba gukora ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu ikingire igihugu mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu nico gituma rero ivyo no kuvyitondera kandi inyishungira mucamo yumva baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaha ntiwo kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu wimuye ikambi uca wimura n'urubibe uca wimura n'urubibe kuko ikambi iri ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana nta musirikare aratwara urbanisme urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza nico tujejwe mugabo rero amasanganya nkaya yatanguye gushika tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashikira abantu tujejwe gukingira biratubabaza mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane ububiko ngo burajamwo kura none bubika ahantu hatabona hageze mu ijoro uja kubitora bubitora hatabona irega kura si ukuvuga yuko icifata ikazi nisanganya rero rishaje ibubiko amamagaze arimo kura nyene ahubwo umuntu aciye kura wewe mu ijoro bobitora gute uhava utora n'ibitari irajamo uwagutumye iki kibazo yaguhenze ntabyazi si umusirikare kura irajamo mu magazi
ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza. Hanyuma ikindi naco yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intu z'ivyo turabizi mugabo sinobirinda kubibadondaguri mugabo mumenye yuko kura rero ijamwo nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka ibitabikwa ahari umuyaga nkuba birazwi ubwo navyo nyene kibuza yuko biturika mu gihe vyakiwe n'izuba cane. Bujumbura hariho ubushuhe hariho ibikwa Bujumbura hariho ibikwa ahandi ntarinze kubabwira kubera turavyiga ubushuhe burashobora kubushuhisha na hata muyaga nkuba buba uriho ubitse nabi ugaturika mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation turazi ngena tubigenza ko hariho abavyize biga ivyo nyene.